Ubwo guhera septième gushika meza nta numwe ntibuka. Mugabo ntashobora iryoshe nka Neveu byari iryoshe kwe. Watanguye gukunda nawe mu wakangahe? N'ubu sindakunda. We nibirigera bigufata. Yari brage nabanga no kunara. Ndi kenshi hari igihe usanga abahungu bakubwiye ngo je ndi single. Mugabo bakobwa nta mukobwa uzosanga ari single. Ico kintu rero je sinahinda kizi. Era mwi yose y'urukundo. Twe twita tuba febe. Mwe mugaca mutuyobora. Ega mwebwe igituma mwimura physique muraba zataye murabiki. Nivyo mukunda ntaco yombwira no baba. Kweli? Kubera turakundanye turabagenza. Amadiri ibintu bito. Ejo hanye rendezvous bahuriye kuri Facebook. Hambwa ati shaka tubonana ati ni mukabara kati sawa. Bwaranze no gusenga cyane. Siyo muri adolescence yanje yabaye yo gusenga cyane. Mama wombi. Imaze guhera adolescence byaci bigabanuka. Biragabanuka. Nice kintu umuvyeyi yakubwiye kuvuga ico ubwenge udashobora kuzokwibagira mu buzima. Ndacibuka. Ngita mu maregri jambe. Yati muko ahura koze. Wijunge. Reka tubaramutse cyane abakuzi ba Burundi aho muhere hose nibaza ko meze neza kandi mukomeye mushimana. Kwanza kwaza ko mukomeye, iyo mukomeye natwe tuba dukomeye, iyo mushimana natwe tuba dushimana. Iyo mutagase natwe hajya buya tuba dutagase. Ego, imbere yacu rero tuba tuzana abantu bagiye batandukanye kubera ko atabantu nta buzima. Iyo rero turi muri societe bisaba ko tuguma twigereza abantu kuko ibintu byacu atabantu nivyo gukunda. Niyo mpamvu tubanza tukana baramutsa tukabaza ko umuntu akomeye. Hama twacha twakira umutumire ku ncuro ya mbere kuri Burundi. Turabakiriye cyane. Murakoze. Hello guys, meze neza bo kuri Burundi. Hama nize ko meze neza, ndabaramukije. Divine Lavine. Ego. Divine? Lavine. Ako kantu ko menga gafita nisano na Fanny Lavine, ako kantu ka Lavine. Ko maze kubona numenya abantu babiri bagiye bakarenzako. Ko bagasigura iki mwa bino bintu? Yozo bari inyisuko nyene. Nkikiri ku ishuri. Nako bagutaziriye mu ishuri. Usanga waragumuka gose. Oya sinagumu. Wari dereke? Nta namwe ngorane ndi mu ishuri. Nta namwe wigeze badereke? Abigaragaye ko wagora. Kandi nta namwe nigeze mbu wa mbere. Aho wahereza niyo umenye wahereza bamenye. Jenuka. Ego. Ni Divine Lavine turi kumwe no musi uri hejuru dushaka kumenya Divine Lavine mwabuno buzima. Bimeze gute ubuto bwawe bwaranzwe niki? Tuganje bwaranzwe no gusenga cyane. Siyo muri adolescence yanje yabaye yo gusenga cyane. Mama wombi. Imaze guhera adolescence byaci bigabanuka. Biragabanuka. Nice kintu umuvyeyi yakubwiye kuvuga ico ubwenge udashobora kuzokwibagira mu buzima. Ndacibuka. Ngita mu maregri jambe. Yati muko ahura koze. Nuti cyo gukana cyo kureka. Wijunge. Aho no kumuvyeyi w'umumama. Eko umuvyeyi w'umupapa nawe nicaye kintu. Aba bavyeyi baba papa n'abantu batitaho ibintu baguma baja umuvyeyi w'umupapa kuri jewe papa wanje akubwira kwiga cyane. Akaguma yiruka arondera akazoza hirya no hino. Bige tu. Ego. Mwico gihe umuvyeyi abatanga impanuro zose zitandukanye nicaye kintu yakubwiye naco kikakubabaza. Mama naco yombwira no baba. Kweli? Kubera turakundanye turabagenza. Ko numva bikaze. Ego mu buzima bw'ishuri kuvuga ico ubwenge mu banyeshuri mwiganye
hari abanyeshuri bamwe bagiye batandukanye uvuga ati kweri iri shuri hari umunyeshuri ntazibagira yoba nkande yoba yakubwiye iki ku buryo udashobora kumwibagira nk'umunyeshuri mwiganye abanyeshuri mwiganye biragoye yuko bibagira uretse yuko hajya ukiri mutoyi nk'ubu jewe nkiri mutoyi nize ku mashuri 4 nkiri muri primaire nize gushika 4 nize ku ishuri rimwe hama kuva 4 gushika 5 gushika 6 niga ku rindi shuri abo rero usanga sinkibibuka neza kubera nari nkiri mutoya muga guhera 7 gushika meti nta numwe ntibuka mugabo ntaje riryoshe nka neje yari riryoshe kwe watangiye gukunda nawe mu wakangahe n'ubu sindakunda ibi bintu by'abajeri juju we ntibirigera bigufata yari brage nabangana uko narakunda sinochanga aduca kumenya rero watanguye ibintu byo gukundana sheri shushu wiga mu wakangahe nari nkuzi nari nci ubwenge nari niga mu w'11 umva yuko ari vuba cyane wowe ni mu mwaka uheze ni mu mwaka uheze yego ico gihe mubwirana ibintu biteye ubwoba kandi murabwirana ko mugomba kuzobana n'ibindi babige bitandukanye ashaka kubwira ati je ahubwo ubu tuvugana ko totamuhereye kugu kandi atani kingorongoro tukabisa none ibi bintu gute bitugira abasazi tukabona umenga ibintu byose twovyemera kandi bitari bukundi mane urukundo sinzi ukuntu no definisa mugabo arakubwira ikintu amucemera urumva kandi nyine ukoresheje ubwenge kabona yuko ivyo bintu bitabaho yego ahubwo ko mwoba mwijuru rito muri babiri isi yose yikugabiye kubera ko hari abana bato usanga biga za 7e za 8e ariko ugasanga bariko barakundana je rero sindamenya neza kubera ko je nanje nagiye gukundana nkuze sure incha nzana umugore tse tuba turi n'abapapa bikomeye gose ariko imisi yose abo bantu bakabarabonana bayagi je nshaka kuzobabaza ivyo bayaga ntibabibura kubera yuko bivanye n'imyaka yabo barafise aho baba bageza mu kuyaga barafise ibintu bahura navyo bashobora kuvuga batera inkuru zimwe zisanzwe nyene naka namubonye te mukuru wawe namubonye ivyo nyene nabindi nenda gukumbuye kandi kwishuri mwari kumwe babikaze ibintu by'urukundo hari wavuze ngo urukundo n'amadayimoni ariko je nkunda kwibaza urukundo tuba tuvuga urukundo ruba abajene bacamwo ndetse nato twagenda ucamwo je nkunda kwibaza katarigo igituma nibaza katarigo uno munsi mugize ikintu mupfa mucamuhebana kandi bitutorana n'ubundi nenda musavye vraiment akayanyima kandi nawe nyafese amuheba numva barabarirwa kwera rega namwe baraduhera bahenda gute owe dufate nk'ubu mu Burundi bavuga yuko abahungu ari bo bake kandi n'abarongora ni nabaki imbere yuko ari nabaki n'abantu barongora ni bake encore urumva n'abahungu barongora ni bake jibaze rero kubera iki umukobwa wese usanga ari mu rukundo kandi abahungu ari bake kandi kenshi hari igihe usanga abahungu bakubwiye ngo je ndi single mugabo abakobwa nta mukobwa uzosanga ari single ico kintu rero je sinari ndakizi sinzi ahubwo tubwiye ibintu biva kuki umuhungu akubwira ndi single umukobwa nawe akakubwira ndi hankuru none muri abo babiri ndabesha abahungu muratubesha abakobwa none wumva mumaze kutubesha tujana n'ububeshi bwanyu tukabumviriza ni ukuvuga arakantu nisi nasomye ngo kumbe buzompera ariko ngo kumva ngo ndi single jamais dorable umukobwa
niyo kwisantare yumvise ngo ari singo ashaka ati ndagahite gwe sanabi ahubwo ashara ndamukoroba hajya n'abakobwa b'amasingo babaho shaho umukobwa sinzi ingene biba vyagenze aba yarafashe decision ikomeye icyo kintu je sindi ko ndagitahura neza none gute dusanga abahungu ashobora kukubwira ko ari singo kata muntu bakundanye yarabivuyemwo araho ariko ugasanga umukobwa nawe ntashobora kwihanganira ibyo bintu umva umuhungu ashobora kuba akunda ubwo umukobwa atamwemera nubwo namwiteze kumushyira mu nzu usanga avuga ati singo naho umukobwa hari igihe aba yaramupfiriye avuga ati jewe natwawe narevuye hazoboca bambaye nawe ntamwemeye avuga ati nuwo kwirengana ndengana tu none ariko biragoye no kubona kugira umuntu ubone ko atagukunda nico gituma tuvuga abahungu baratubesha kubera ko abakobwa kandi si vyiza mw'abahungu mwe si vyiza kubera murabizi abakobwa dufite ubwenge bukeya papuro y'iwanyu si vyiza kutubesha nimufate decision imbere yuko mukunda umuntu ico kindi tukemeranyako kuko tuko turabara mu gihe ca kera Samsoni na Delila uravye ibintu yakore ahubwo twebwe tuza kwisanga mu rukundo tugaca tugira intege nke bisigura ko twe tuba propose oya twe ariko mwe mutwereka amazi natwe tukaranga gutangura kugira ibintu bya proposal ariko rero tumaze kugera mu iyo si y'urukundo twe duhita tuba febo mwe mugaca mutuyobora ega mwebwe igituma mwe muraba physique muraba zataye murabiki nivyo mukunda ahubwo byiza mwari gukoda mu mutima na comportement zira kubera none gusa hariho n'abakobwa ashobora kwiyorobeka uno munsi ugasanga neko biko mukunda umunsi umwe muhigihe bakunda iminsi yose kandi twebwe urukundo rw'iwacu nta nico ruba rufatiyeko mbere yuko mukunda muhigihe umamu mwige kumumenya none hagati ndushaka kumenya hagati y'abahungu n'abakobwa ni bande bahemuka cyane mu yisi y'urukundo abahemuka cyane n'abahungu jewe rero ico shobora kucyemera uno munsi hari systeme y'aba diaspora wewe uri umuhungu uziki wanyu vyansi abonye mu diaspora aba yagucitse ntanagusezera uruza kubona invitation kuri stat mu gihe nawe ufise Android kandi ibi bintu abakobwa barafise ikibazo cyo kuraba ahantu hari amafaranga twe tuba dukenye ugasanga twabuze abagore twabuze abantu tugenda niyo nakwemeye bigashika ntashobora kwemera ko mugendana mwibarabara ivyo kindi abizi kuko ariko ukaba uri kutubwira ngo nitwe duhemuka sishobora kubitaho none kubera iki mukena kandi mwaremewe gukora ariko tose ntitwonganya uburyo yego nitunganya uburyo ariko izuvuze n'ivyo sometime ari abakobwa baraba amahera barabati uyu naho noshaka mpare y'amavuta nayo noronka kuriyo mvuga umuntu nasha amaze bro ariko abakobwa bameze uko nibo benshi ariko umaze kuba mukundanye c'est n'urukundo mukundanye mugiye muri sérieux sérieuse biragenda neza aravyihanganira aho ni mu gihe abona yuko ubuzima nawe urakora n'inguvu zawe zose mugabo biraha mugavya nka wakoze niya kubona misi yose mu gitondo uri mu shamba uraryamye saa sita wavyutse gufungwa kwa papa wa na mama wawe niko bimeze yego ntiwavyutse niwakoze ikintu na kimwe shongera uraryama umusaba rendez-vous premier nta na 10 umushiri none mu rukundo amahera arajamwe ego n'ibintu ntajamo umugabo amahera akenerwa hose akenerwa hose kubera yuko sometimes hari igihe umukobwa hari igihe umukobwa agera ahantu adasaba ibintu abavyeyi none aca bikora ahubwo ico gihe nyene umukobwa yikura ku bavyeyi gute ku buryo atabasaba ikintu atarava mu rugo rugo haba hare basi novuga niyo mico ko umuhungu azojya arushe umukobwa akavyara arushe uravyumva rero muri ico gihe twakuze tubona yuko hagera igihe umuvyeyi umukobwa bambe akaba ari agira isoni yo gusaba ikintu umuvyeyi
kubera yuko abona ati dije ndakuze ariko amusabye ntiyomwima ni bya bintu abakobwa rero sasa ntiyomwima mugabo niko twabisanze ariko nk'ubu shaka kumenya uno munsi abavyeyi hariho ukuntu utarabereka sheri wawe fiance wawe tureke ibya sheri twivugire fiance yego nturamwereka fiance wawe ntanamuzi ntanazi n'ivyo bintu kubirimwo ariko arazi nyene ko umwana wese ategezwa kubibamwo akihangana umuvyeyi kuko hajya bo barafise ukuntu baturaba uno munsi uragiye urazanye impuzu urazanye ibirato urazanye telefone imishatsi washize ariko arabiraba agasangana ibintu by'amahera menshi nashobora kuba disi arabe disi nyene akanakubaza hariho n'abavyeyi nabonye ashobora no kubiturira urafite nawe yego birashobora kuba ariko nibisigura ko aca biheba ariko akubajije ati waransavye ubona ndakwimya nico gito navuze muri iyo myaka biragoye kusaba umuvyeyi ikintu biragoye nk'ubu nta kintu musaba kiretse nyine baraza ati tora ayo mahero yakoresheje ushaka agusanganye telefone amahero iPhone nka 17 nawe yaragerageje aciye yingurira bye nava abo bantu bataraza urumva nako kantu burya sero ningene umuvyeyi arize umwana wiwe urabona ko kantu mvuze nshye mbona ko n'abavyeyi nyene barabifisemo uruhara umwana muhe hakiri kare ataragera gusaba hanze ego umwana umuha ikintu hakiri kare kamuha limite muga hari igihe nabimuha ugasanga abikoresheje nabi ko ndazi umuntu bamuhaye telefone akiciga wiceme iyo wiceme rero nawe yaciye abo umusazi aragenda araduma biteye ubwoba aca kundana n'abantu benshi amadiri ibintu bito ejo hanye rendez-vous bahuriye kuri Facebook hambwa ati shaka tubonana ati ni mu kabara kati sawa uwo munsi nyene bahuye aca mu broker aca yitaba indi rendez-vous kandi izo telefone nta bindi bintu yazana ntabiki mugabo ashaba umunyakiroro umva biragoye ibintu byo kuyisi ego twari mu go ruhande tuje mu rundi ruhande nkunda kwibaza cyane kandi bisa nko je bintera amakenga uno musari abakobwa bakiri bato muza witieme septieme neuvieme ariko abakobwa bafite amatelefone byarakunze ko baronka inimero z'aba diaspora canke z'abajya abapapa bafise amafaranga ari ugasanga ubwo dukobwa tukiri duto utu adolescent turiko tugenda nabo papa dukorana ibintu bitari vyiza nabo bapapa ivyo rero ugasanga ni ibintu biriko biratuma uno munsi abakobwa bazotwagwa abahungu bazotwara abakobwa ari byo biriko biratuma ingo z'ubusitani ushaka kumenya bimwe mu ivyo bintu ni ibintu biriko biratuma donc societe y'abantu usanga ntirikirahuza mu bino bintu ubwira iki abo bakobwa ndetse abo bana ndetse nabo mu rugero rumwe na cyane cyane kwiki kintu abo bana ahanini nta ruhara bafise bivana naho isi igeze isi ahantu igeze zawe usanga n'umwana wa 2 mois mama wa muhamuka sheri azo ukantu rero menganika ugasanga umwana wa Deza ngo umwana ugasanga umuhungu akana ka Deza kagahungu n'akana ka Deza kagakobwa ugasanga bahamagarana ubushera hari ibintu kira nakunda kubona ibintu byo gukina by'abana ugasanga bari kubagira ibintu by'utumariyaje ukuntu gusa rero kera nyene byaba ari bikino tuvyo nyene bisanzwe ako umwana wa Deza urasanga azi gukoresha telefone kandi araba ikintu cyo cyose hari gihe abira mama we atari asanga ari hanze akacabona ibindi bintu none nk'ubu umwana w'umukobwa yiga witieme aronse umuriyoni yomaze donc aragiye kuryamana no mu papa cyangwa mu diaspora ari hanze barumvikanye sinzi ukuntu babigenza amurungikiye amahera ashobora kuronka mu marundi umuriyo yo bagomba gukora iyahe projet nta projet nimwe bafise kore yuko arashari mu mutwe arashari zero nta bintu byo kwiyumvira vyahatari kandi nta kuvuga ngo future ngo ntegura future
kuko umwana ageze w'iceme aba afise 12 14 ko azumva rero uwo mwana usanga agiye gushopinga ko abona impuzu ziri 6 caca gushopinga ayandi nayo umva tuzayakoze ariko murabona ko abavyeyi rimwe na rimwe barengana cyumva nk'ubu aciye amusangana ayo mafaranga cyangwa akamusangana ikintu kigugwa ayo mafaranga abana ubu barakamiritse ubu benshi bubuziyeho dushaka kumenya hagati y'abakobwa n'abahungu mu miryango mu ngo n'abahe barinda cyane n'abahe barinda gukora ikibi ubu abakobwa bararenda sana icyo turacyemeranya abakobwa barenda sana kubera yuko bakura umengona basi kuko bakura bari muri adolescence usanga nyene adolescence yabagize neza bavyibushe nko muri vacances jewe natinya no kuja muri ville usanga nyene abana batesa bo muri wicemne vyeme ngaho ariko nawe urase gisiko kigeze ngaho ajurawe rero acari umupeti acari mutoyi ngakubera bari muri vacances bategeza kwigira neza base neza vyo rero akaca baba papa kashabona umengo urakuze seloni tayo fish no kashaza kubara bakuza mu mutwe usanga rero kubitaho ukazusanga muragiye mu kabare muri boîte ashitangwa gukura mu mutwe mugapana gukura kwiyumvira ama projet kwiyumvira future oya gukura kubesha gukura mu bintu nyene urumva je no byitwa gukura mu bugizi bwa nabi akabigitimba umwana ukasanga aradodoreye ko papa wiwe sata kandi nta kundi kuntu n'umutwe atamwugururiye aragenda agasubira inyuma ugasanga asubira inyuma ibyo bintu numva biteye ubwoba bikaze naso tugeze twetwa tuvyara kino gihurumva ibararizo bari meri bishatse mu bihe ni gusenga cyane abana bakakurira mu burere bw'Imana kuko twe ntabyo twoshobora Imana ifasha wifashije Imana ifasha wifashije kora yuko umwana ukumureze niko akura ariko tuko turavuga ibintu byo gusenga tuko tuvuga ibintu byo ba diaspora ndetse mu zindi mpande ziba zigiye zitandukanye ariko no mu bintu byo gusenga naho nuje usanga umengo umuntu arasenga ariko ukamusanga nawe ari mu ikona none gusenga nk'ubu muri ville nishengero usanga nyine amengo ni iby'abasitari usanga abajene bose hari isengero usanga ari iry'abajene ugasanga abajene bose niyo bari ibyo barasenga ariko ugasanga ntibareka gukora ibyo bintu ngo uko babasenga niyo mode tugezemo ego twavuze ibintu byinshi bitari biki kandi umwe wese ahari hose ategezwa gutoramo ibintu vyiwe turi ku bajene na cyane cyane ko nabemere ko nzanda bazanira abandi abajene bahanure bagenzi babo kuko umuvye yakubwiye ikintu cuvuga ngo wezye ibyo ni vya kera uburari yimonde bisaba ko twifatanya n'igihe tugezemo umujene ahanure umujene mugenzi we iyo bahurira canke ngako rezo social umujene wese yumve ko hari anategezwa kwisanga cha kumenya nk'ikintu wobwira abantu bari kubadukurikirana cyane cyane abantu abajene bagenzi bawe batuzengurutse ego nk'ikintu nobwira abajene nkaje novuga ati icambere witonza mira ibinoti kandi imbwa yarihuse bwakora ibihombe nukuvuga rero iyi twebwe abajene nitwice akazoza keza kacu nivyo birakenewe yuko turyoherwa birakenewe yuko nyene tuja ahantu nyene twumva nyene turi muri mudu tukaryoherwa tugasohoka vumye n'ivyo ariko menya kubikoresha mbe ngiye genda umwanya uwuhe mbe ninagenda abavyeyi banje bavyifatamwo gute abavyeyi banje bameze gute bakundiye azi ko sometimes musanga twebwe abana ari twe dutuma abavyeyi bashobora gukora hypertension cyane gose ego usanga nyene turiko turagwaza kandi bato
barabonye amakuba menshi amagorwa menshi kuri twebwe yo kukurera kugeza kugeze ugasanga rero turiko turabababaza me nyene tugerageze kugira iki kwirinda kubabaza abavyeyi nivyo turakeneye kuryoherwa turakeneye kuja guhura n'abandi bagenzi nivyo mugabo tukamenya amasaha tugeza tukamenya ati amasaha vraiment muhira niba yakunze reka tureke tutaye kare donc umuntu akirimita hama kubijanye n'urukundo biragoye kumenya umuhungu agukunda n'ukugira iki n'ukubesha ko bose baza umengo bose ni bamwe baza barondera ikintu kimwe hariho n'igihe n'ico kintu wowe wibaza ko baba barondatana kimwe basi bakakwereka umutima mwiza bakigira intama kandi ari vyisi mbe niko bavuga donc no munsi tumaze kubona ko mu rukundo umuntu araza mugakundana sutu nk'abahungu mumaze kuryamana ugaca muhebana nyene kandi undi akaza bikagenda jiwaze rero nukuvuga abahungu kubera ari ico kiba kimuzanye urukundo ruca ruhera mugabo umukobwa nawe ahubwo ruba rwiyongereye abasigaye rero aca mukatira niyo mpamvu mukunda kuvuga ko abahungu aribo bahemuka gose murahemuka twe natwe muduhemukira mu gihe twa dukenye muronse abantu bafise amahera mukamudukatira kandi twariko turategura na mariage sometime abahungu iyo ari umuhungu ase projet canke objectif nziza agufitiye kazoza keza arabiguhisha kubikubwira usanga nyene abashaka kuraba ukuntu witwara imbere yiwe akaza yaciye bugufa ari hambu ukuntu ukamengo nyene ntabinezwe natwe twigishakira abaduha kiyazinyaro rero urumva ko ari hatari umva rero ni ikibazo rero naho gihagaze ariko abajene b'abakobwa ntitwojanwa n'ibintu vyihuta reka dutekane kandi ni vyiza gusengera umuntu muzokubakana n'umuntu mukundanye ushaka kumusengera kuburyo naho yariko guproposa kugira umuntu nawe ugasanga mbere arabihevye utamenya ingene nyene yabihevye reka tubashimire cyane mwakoze reka dushimire abantu bari mu mice itandukanye dushimire abantu bari mu Burundi dushimire cyane cyane abajene baba bagiye batandukanye ndakunda abajene baba entrepreneur n'uyu n'umujene mu entrepreneur gusa nuko tutashatse kubereka byinshi mu byo asanzwe akora kumbure vuba cyane tuzobazengurutsa mu bintu vyiwe kumbure mu namenye byinshi babigiye bitandukanye tuzomutumira kenshi gashoboka burya n'ikiganiro kizogira ama episode atari make dushimira abantu bari hanze ba diaspora turabakunda dushimira abantu bari mu Burundi abari mu bihugu bibanye mwese muri rusange Imana ikomeze kubahezagira nibaza ko tuzosubira mu kiganiro kizokurikira bye bye zosubira